Général de brigade Lenzako, SS 0483 de la matricule, commandant la 2e division d'infanterie et commandant le corps défilant composé par la FDNB et la PNB, rangés en ordre normal pour commémorer le 62e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Et vous prie, Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, de bien vouloir passer la troupe en revue. À vos ordres, Votre Excellence, Monsieur le Président de la République. Nk'uko mubibona nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu ariko agenzura ingabo aziramutse. Akaba aherekejwe n'umukuru w'urwego rwo kwibuna abansi bw'Uburundi hamwe n'umugenduzi mukuru w'igipolisi cy'Uburundi.
ngo igikorwa cy'ukugenzura ingabo kirarangiye n'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi agira aje mu kibanza bamuteguriye. Nuko rero ansire tubandanije n'abariko barakurikirana bino birori umukuru w'igihugu arahejeje kugenzura ingabo nkuko mwavyumvise n'igikorwa kimaze iminota hafi 20 General baratuza rero tubwiye ko kimara nk'iminota 10-15 mugabo kubera yabanje kugenzura akaba rero abarundi sinzi bitavye bino birori bitwaye iminota 20 muri kano kanya urabona ko ari kumwe na mugenzi we ego nabo nyene kugira ngo bamubone abifurize n'umunsi mukuru mwiza w'intare kwikukira nuko rero niba